Nanje muri studio. Nanje nawe muri studio. Murakoze cyane ni Cedric Irakoze nkaba nari umwe mu bari ko barakompeta muri rino higanwa rya Nanje muri studio. Umuntu icyo namwisarira no kumwumvira gusa birakwiye uwo muntu jewe nibaza Irakoze Mugabanoke sigo penda morale. Mugabanoke penda morale. Murakoze kunyurahiriza. ndashaka umuntu kuri piano ndashaka umuntu kuri piano Umenya muvugiriza ninde? ndashaka umuntu kuri piano Uwamuvugirije iracavuga. afashe microphone Iracavuga piano. Canke yazi. kuko iyo yambwiye ati singenda naririmba nawe Cedric je shaka kayambi Tuhaguruke nani ndareka. Simameni sote. Tangiye. Cedric. Asante sana merci beaucoup. turashana hamwe hirya ndirimbo turirimbane twese tunezerewe tukoma amashyi Nachewe ndibi. bitoze batubatse nyamugende turafata ifoto Wakira CEO wa Mountain TV turashaka gufata ifoto turi kumwe nawe turi kumwe na Jiri ifoto ya Cedric CEO wa Mountain TV Na CEO yarize byanse ko bifata. Mumbabarire ndabivuze. umuntu ataberewe guhagarara muri Jiri Sana. Igira neza Cedric urabaye uwa mbere muri nteganwa rya Nanje muri studio. Mbega wimva gute nyuma gutahukana kino kibanza ca mbere? Ndanezerewe cyane ndashima Imana cyane ku byabaye ndanezerewe kabisa. Ego. Mbega uciyandikisha abo bari witeze gutahukana kino kibanza? Novuga ngo umuntu wese aba afise ukwiyizigira ariko bivanye nuko uba uri kurahiganwa n'abandi benshi kandi bafise impano haragera igihe ushobora kuvuga ati mbega bizogenda gute ariko nagumanye ivyizigira ama rero hamwe n'Imana byose byashobotse. Mbega uretse
kandi ngashimwe ushoboye gutahukana kuba uwa mbere muri rino higanwa rya nanje muri studio nikihe kindi kintu woba warungutse nyuma rino higanwa murakoze cyane muri rino higanwa narungutse imyiteguro kuko byansabye concentration nini cyane kwitegura guhinyanyura hari aho badubwira dukosore kuri iki canke ku kindi ivyo byose bigatera biduza urugezo rwanje ariyo mpamvu performance yanje uno munsi yari tandukanye niyo nakoze la fois passée. Mbega ni iki woshobora guhamagarira abandi bantu bose bashoboye kuba boshobora gufasha mu gushigikira impano muri muziki wa gospel nkuko Holy Mountain TV yabikoze? Wow. Nk'abandi bose babishoboye no bahamagarira gushigikira izi ngabire canke umuziki wa gospel kubera ko impano zirahari ariko ugasanga benshi ntibafise ukuntu bazigaragaza rero no batumirira umuntu afise umutima gushigikira kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke bugere kure. Ni iki woshobora gushikiriza Holy Mountain TV yasteguye n'higanwa rya nanje muri studio? Holy Mountain TV turabashimiye cyane ku bwa rino higanwa abateguye rwa rugendo rurerure ariko twagiye tubana neza kandi mu bwizigirwa twababonye mu Imana kandi twizera ko nibigiye gukurikira bizogenda neza umwami abaheze kure cyane. Murakoze cyane. Murakoze. Nanje muri studio. Nanje nawe muri studio.